mu kirere canke univers hari amagalaxy imiliyoni n'imiliyoni agizwe n'imigwi y'inyenyeri canke imiryango zo bitagira uko ingana nayo igizwe n'imibumbe myinshi cane. Buri galaxy igizwe n'imibumbe ingana n'intete z'umusenyi wose uri ngaha ku isi. Ca wibaza intete z'umusenyi wose uri ngaha ku isi, ugende ku biyaga byose urabe ku mabici uzunguruke uraba ujya musenyi uhari. Muri make iyi mibumbe ni myinshi cyane ku buryo birenze ubwenge bw'ikiremwa muntu. Muri izi ntete z'umusenyi zidaharurika, abahinga bariko bagerageza kuraba iyindi mibumbe isa n'isi yacu ndetse ishobora kutwakirira ubuzima, imibumbe bitareze exoplanet. Muri iyi mibumbe haramaze kuboneka Proxima Centauri b, Kepler 442 b, Toyi n'iyindi myinshi. None ikibazo cibazwa niba iyi mibumbe ihari kandi kabishobora kubiri ku buzima, hoba hasigaye ikingo twimukireyo? Ikibazo ni kure cyane ku buryo bw'uko exoplanet iri hafi yacu iri ku burebure bwa aneri imyeri 4.24. Aneri imyeri ni ingene abahinga mu by'ubumenyi bw'ikirere bitareza astronome bapima uburebure canke distance hagati y'ibintu biri kure na kure, na cyane hagati y'inyenyeri canke izindi planet. Aneri imyeri rero n'uburebure umuco ugenda ku mwaka. Uyu muco ugenda ku muvuduko w'ibirometero 300 ku isegonda. Ku munsi umwe ubu muco ubugiye ibirometero miliyardi 26, nayo mu mwaka umwe ukaba ugiye ibirometero triliyoni 9.5. Ibi ni ibihumbi 9.5 by'amamiliyardi y'ibirometero. Ni ikirero bita Aneri imyeri. Kugira ubitahure neza, reka dufate akarorero. Uburebure buri hagati y'isi n'izuba ni ibirometero miliyoni 150. Umuco rero kuva ku zuba ukagera ngaha ku isi uhagenda iminota 8. Ariko umuco wo kuzuba gegereye Proxima Centauri b, ya exoplanet twavuga itwegereye, woshika ngaha ku isi mu myaka 4 n'igice. None dukoresheje technology sifise no munsi kugira dushike kuri Proxima Centauri, ivyo dusaba igihe kingana gute? Kugeza no mu munsi ikigendajuru cihuta cyane ni cyakozwe na NASA citwa Parker Solar Probe. Kino kigendajuru kigenda ku muvuduko w'ibirometero 700 ku isaha. Dufashe rero uburebure buri hagati y'isi ni umubumbe wa Proxima Centauri, abantu bari muri Parker Solar Probe bahagurutse ngaha ku isi mu mwaka wa 2026 boshika kuri uyu mubumbe mu myaka 6500. No kuvuga boshika mu mwaka wa 8526. Abashakashatsi barara badasinziriye bariko bari gukobokora ibigendajuru byihuta cyane ku buryo bwo kutwashika kuri uyu mubumbe wa Proxima Centauri mu myaka mike cyane. Aha rero bariko biyumvira vaisseau à propulsion nucléaire yotuma dushika kuri uyu mubumbe mu myaka 20 gusa. Ariko ni mu gihe kino kigendajuru coba kigenda ku muvuduko wa 10% by'umuco, no kuvuga ibirometero 30,000 ku isegonda. Gukora ibigendajuru bigenda kuri uyu muvuduko ziracari indoto, kubera ko bisaba ingufu zidasanzwe zishobora no kutaboneka kuri isi yacu. Imigambi ikirategurwa nuko hazokorwa ibigendajuru bizogenda imyaka myinshi, bikazotwara abantu babyarire mu rugendo, bapfe abana babo bakure, guco abazoshika bakazoba imbuto z'ikiremwa muntu ku yindi mibumbi iri kure cyane. Muri uru ruhigi rwo guhiga imibumbe ishobora kutwakirira ubuzima, abahinga baramaze gutora imibumbe irenga 5,000 isa neza n'uyu mubumbe wacu. Bavuga ko isa n'uyu mubumbe wacu kubera ko iri kuco bita zone habitable, ahantu hatari kure kandi ni habe hafi cyane y'inyenyeri hamurikira, bishobora gutuma ubuzima buboneka. Mu gihe no mubumbe wacu wugarijwe n'ibiza bishobora gushira ubuzima ku iherezo. Aha twavuga ihindagurika ry'ibihe, intambara y'ibigwanisho roho nyanganda, ikiremwa muntu gishobora kuzimangana umwanya n'umwanya nk'uko ibindi biremwa byazimanganye mu myaka yaheze bivanye n'ibiza canke imihindagurikire y'isi. Ariko ikiremwa muntu kiriyumvira, gikora ubushakashatsi, gifise ubwenge ndetse gishobora guhindura destiny y'ubuzima bwacu. None tuzemera tuzimanganire k'uyu mubumbe wacu canke tuzosanzara ku yindi mibumbe maze kiremwa muntu gikomeze kubaho
gushika ku mpera y'ibihe.